Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri ino channel yanyu, ino channel yacu Marius Spec. Nkuko twabibabwiye twarahinduye izina, yahora yitwa AgriProtein Farmer, ariko twarahinduye izina tuyitwa Marius Spec. Marius Spec ni channel izovuga byinshi byerekeye ibintu biri innove, ibintu biri creative, ibintu biri inspiration, n'ibindi. Ihangiro twihaye no kugendera umuntu ari we wese ariko arakora igikorwa gishasha canke igikorwa abantu batamenyereye muri ako gace. Twovuga kuburimyi, ubworozi, n'ubundi buhinga butandukanye. Rero tugiye kugendera abantu babitanguye kubikora. Novuga igihugu cyose cy'u Burundi tugiye gufata ingendo z'urutavanako, tubagendere hama twerekane ibikorwa byabo bariko barakora, hama aruzoba interesse abe interesse, kuko urashobora kuba interesse mu bikorwa nanzi ndiko ndakora, ubundi nawe ariko arakora. Rero ino channel, ino YouTube channel Marius Spec igiye gukora nk'umwigisha, igiye gushira hamwe abantu batandukanye n'ibintu byabo bariko barakora, kugira ngo uzoshobore kwigira kuri ubu canke uriya anyu, mubone aho ama innovation ya bamwe bayagejeje. Rero murakoze cyane. Muri kano kanya tugiye tubereke bwa bworozi bwanyu nkuko twabitanguye, bwa bworozi bw'amasazi. Murabizi neza ino channel twatanguye tuyivuga ko ivyerekeye ubworozi bw'amasazi. Twatanguye tuyamamariza ko ibintu vyerekeye ubworozi bw'amasazi, ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bw'amafi, n'ibindi bitandukanye. Rero uno munsi nkuko tumaze kubikwiragiza henshi hatandukanye, uno munsi rero tugiye twereke abatari bwabibone bwa bworozi bw'amasazi. Hano turi naho bitwa mu kiyaya Cimbo, ni muri komine ya Mutimbuzi, ni mu gisagara ca Bujumbura, aho benshi bakunze kwitwa mu Maramvya 14. Rero uno munsi nkuko mubibona twagendeye ikigo citwa 77 Group of Enterprises. Ni ikigo gisanzwe gikora buno bworozi bw'amasazi, kikongera kigakora n'uburimyi bw'ibizinu, ibizinu vya kijambere, bukongera bukarima n'imboga, ubwoko bw'imboga butandukanye. Twovuga ipinari, twovuga amatomati, twovuga amarengarenga, twovuga n'imisoma n'ibindi. Rero nkuko twageze murahabona kino kigo aha hose. Uruhande tugiye tubereke ni uruhande bororeyemo amasazi, hama ruya ruhande nabwo cameraman wonyegeye obereka, ruya ruhande nabwo ni uruhande bakoreramwo uburimyi bw'ibizina. Aha naho ni hangar de réception. Uri umushitsi uraza turaguha agatebe, ashobora kwegera cameraman. Turaguha agatebe hano, yegera tukabanza tukakwakira, tukahuganiriza, tukagusigurira ibikorerwa hano muri no ruganda, hama ukajijuka. Imbere yo kugusigurira ibindi byose tukabanza tukabikubwira, mbe uru ruganda rwatanguye gute, mbe abakozi bahakora bangana gute, mbe ibihakorerwa bingana gute, hama ukahava nyene ugiye gutembera aho basanzwe bakorera, wanyuzwe, ari ibintu bimeze neza. Hano umushefu hano ariko arategura irasiyo. Abakozi ba hano basa neza cyane. Bajya ibizinu, bajya ya matomati birimira, kuko muyabona hano n'amatomati meza cyane. Yego, ndashaka kwandanya no. Aha mubona iyi ni mashini ifasha
kugusya ivyo no kwitwa amadeshe bayavuye ku masoko atandukanye, tugaburira ya masazi, kuko na ya masazi nayo arakeneye gufungura, arafungura, hama tumaze kuyagaburira akaduha ibintu bibiri, akaduha ivyo kugaburira ibitungwa, aha twovuga ibiguruka, inkoko, imbata, idendwe, ikanga n'ibindi, hama akaduha n'ivyo kugaburira amafi be n'ingurube, hanyuma y'ivyo tukaca turonka umwavu mwiza cane, umwavu w'ikirundi, umwavu witwa organique fertiliser, nkuko mubona hano, uwo ni wa mwavu witwa organique fertiliser. Za sazi zirakora akazi, ziduha ivyo kugaburira ibitungwa, zikaca ziduha n'umwavu, umwavu umeza neza, umwavu ugarukana akanovera mw'isi ndimwa yacu, umwavu mwiza cane gose. Mwabonye rero, aha mubona naho tugaburirira nyamasazi, kuko twababwiye nayo arafungura. Iri ni rya raha twababwira yavuye ku masoko, yamaze gutegurwa. Ibi bibagaje mubona, ibi bibagaje mubona birimwo iyarara, murabibona, amatomati, ibintu vy'ivyamwa, ririmwo iyarara tuza kugaburira iki ya masazi kugira ngo avyibuhe, hama maze kuvyibuha tukayimbura, hama tumaze kuyimbura tukagabura vya bitungwa vyacu, hama bigakura neza, umwimbu ukagenda neza cane, hama tukaca turonka iki, umwavu mwiza cane. Nkuko mubibona hano, ngaho rero amasazi yaraduhaye amagi, amaze kuduha amagi twaragaburiye, ngizi ziriko zirarya. Sharakwegereza. Wow. Ndabira ingene zisa neza, ingene ziriko zirarya. Abantu benshi rero bakunze kwitwa tuno twastiko turiko turabirya, utuntu twastiko tuba twavuye muri ya masazi dusanzwe tumenyereye. Oya, izi yastiko zavuye mu masazi yirabura, amasazi twitwa mushe soldat noir, n'amasazi atamenyerewe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kubw'ama innovation aborozi batandukanye bagiye baragira, twabonye rero ino sazi yuko ishobora kuba inyishu ku murimyi mworozi. Ku mworozi iramuha ingaburo ikwiye yo kugaburira ibitungwa vyiwe. Nkuko twabwiye ati ibiguruka harimo inkoko, harimo imbata, harimo idendwe, harimo ikanga, tukaronka n'izo kugaburira amafi hamwe n'ingurube. Hama inyuma y'ivyo onye tukaca turonka umwavu. Aha zimaze kurya rino yarara, ano madeshi twakuye ku masoko atandukanye canke ku maresitora, canke ibisigazwa vyo mu gikoni, rino yarara rica ricika intabire nziza cane, igarukana akanovera mw'isi ndimwa yacu. Mu mavideo azokurikira tuzogenda tubereka imirima twateje, ino ntabire murabe ukuntu isa. Rero hano naho turabandanya tubereka ya masazi, mwifuza kuyabona ndavyibaza. Ngaya masazi rero, iyi nzu mwayibonye ukuntu yubatse, iyi nzu ni imwe ibamwo ya masazi twababwira, n'amasazi bitwa n'amasazi mpungano, amasazi ya kijambere.
ashobora kwinjira nkuko muzibona izi zose nkuko muzibona murazibona ziko ziraguruka izo zasazi ni nyinshi cyane ziri mu tuzu n'utuzu twitwa amakeji utu tuzu tw'amakeji niho izo sazi zibera icyo rero tuzikeneye ko hano tuzikeneye ko amagi zino sazi zirata amagi mu kurondoka kwazo zita amagi zimaze guta amagi ayo magi tukaca tuyaberuza tukayabundikira nkuko muzibona ngizonye kuri utwo duti niko ziza gutaka amagi ayo magi tumaze kuyakurako tukaca tuyabundikira tumaze kuyabundikira akavamo twa tuntu mwabona muri zabase yabase twaye dufise ngizo onye zasazi ni nyinshi cyane murashobora kumva n'umuhindo wazo umuhindo wazo mwawumvise nkuko nabibabwiye ni innovation Marius Park ntako itazokora kugira ngo ishobore kubereka byinshi bitamenyerewe ariko bihari ivyo abarundi benshi bariko barijukira gukora kuko abarundi turaciye ubwenge cyane turitaho innovation gose ariko buno bworozi twifuza yuko bwotera imbere mu gihugu cyose nkuko mu mahanga naho buno bworozi bwateye imbere ngizo zasaza ukuntu zisa wow nizo mubona zirabura aba nabo mubona n'abakozi bamwe bakorera muri runo ruganda rwitwa Seti Group of Enterprise n'abakozi cyane babishoboye cyane bafise ubumenyi buhagije muri buno bworozi bw'amasazi ni ikigo kinini cyane cikwije gifise abakozi batari bake ndero nawe ukaba ushaka kumenya byinshi vyerekeye buno bworozi bw'amasazi urahawe ikaze mwabonye tuvuye kubereka hamwe isazi zirya ziguruka ubona tugiye tubereke tumaze kuronka amagi hari yanya aho tuca tuyazana ahantu bitwa muri chambre de croiserie ni aho bitwa muri incubator room naho ayo magi tuyavukishiriza tukayabundikira twababwiye neza aho tuyabundikira murabona ngaha aya yimbuwe itariki imwe z'ukwezi k'umunani itariki imwe z'ukwezi k'umunani aho twaje tuyazana hano ko muyabona ngaha amagi ngaya amagi ari ngaha hejuru kuri kano kayungira hano rero turayabundikiriye buca aberuka hama turonke twatu astiko za astiko zo kugaburira ibitungwa zose nizo zimaze kuvuka murashobora kuzibona ni nyinshi cyane zito
ashobora kuzibona ni nyinshi gose gose gose. Izo rero nizo tuca tugaburira iki, tuca tuzigaburira ifungurwa zazo ni rya yarara, ya madeshi tuba twakuye ku masoko atandukanye, hama tukaca tuyazana hano, tukaca tuyazana tukashira mu mabase. Tumaze kuyashira mu mabase tukaca tuzigaburira. Inyuma y'indwi zibiri gusa tuba twimbuye. Tumaze kwimbura tuca tuza kugaburira vya bitungwa vyacu, hama twipfuza imbuto tukaca tubika izimbuto, nka kurya k'umurimyi w'ibiraya, arasoroma ibiraya vyiwe, amaze gusoroma hakaba bimwe ajana ku isoko, ibindi abika bikaba ivy'imbuto, ibindi akabifungura. Natwe ngaha zimwe turazimbura muri izo ndwi zibiri, izindi nazo tukazigaburira ibitungwa, izindi nazo tukazirungika ku isoko. Ku isoko ni uguha abandi barimyi borozi bifuza korora canke bifuza guha ibitungwa vyabo. Murakoze cyane rero, karibu muri runo ruganda kabisa, bazogufasha vyinshi vyerekeye ubworozi bw'amasazi. Ako twico tugusaba gusa kuri no channel yacu, no channel yanyu, mugire subscribe kugira ngo abantu benshi cyane bazoshobore kubona buno bworozi. Kandi kirenzeho, umaze kugira aho handitse sabone, umaze kuhafyondako, bizotuma video yose tuzoshirako itazokwigera gucika, uzocibona, kuko no channel giye kubigisha ibintu byinshi cyane vyerekeye ubworozi, uburimyi, n'izindi creativity n'izindi innovation bitandukanye. Uzoba umuhinga mu burimyi n'ubworozi no mu bindi n'ibindi biciye kuri no channel. Udufashe usangiza abandi no video, uyiha abandi kugira ngo benshi barushirize kubibona. Murakoze cyane rero.